unu wamwirabure ariko kwica okay umuzungu n'uyu masubwa mbere ngira manifestation nk'iyi umuntu akubonye general sana makuru ati ngo wiriwe muri ambassade imbere ya ambassade ya Amerika azi yuko mu Burundi havugwa byinshi bijanye n'umutekano basha nta wankoze ko kabisa message nayitanze neza vraiment Imana ishimwe ico nari mfise ku mutima casohotse Isaac TV ho Yes, wantu bakunzi ba Isaac TV amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose reka tubane twashimira cyane mwese mukurikirana ibigano byacu bireje murumva kwa kayaga turi hano hari akayaga cyane so ni kuri beach ni beach mu gisagara ca Bujumbura nyene turi voilà mu Kajaga jewe ndi kudatembera hari umuntu Silver Play nabonye ndakanguka cyane murezi kwa Isaac TV tutatangwa ico tubonye cyo tuza kumenya impamvu nico biriko biravako hari umuntu turabizi twese isi yose na cyane mu bihugu vya Amerika hariya abantu bariko bari amamazayika bariko baranka yuko abirabure batotezwa murazi ko hari urupfu rw'umwirabure umwe wo mu gihugu ca Amerika aheruka kwicwa bunyamaswa kandi igipolisi cyo muri Amerika wanashima uyo mupolisi yarafashwe ubu yaciriwe imyaka 35 ariko kandi murabizi n'amasara maguma atembera cyane kuri social medias na no mu Bufaransa byahabaye bo mu Burundi rero hariho umuntu mbonye ndahuye n'umupapa natangaye cyane ndamubonye ari wenyine Silver Play ariko araharanira agateka kumwirabure sinzi ko ari muri Afrika sinzi ko ari mu Burundi sinzi ko ari juste ngo ngaha turi kumwe na umuduga wiwe bro vipi ni sawa meze neza super da je ko tarayaga ko ndabeka abantu ingo kwanza gato ndabereke murabona ko hariho amafoto handitse ko Black Lives Matter ariko kandi hariho ino hose yagiye arerekana amapicha Black Lives Matter ibintu nk'ivyo voilà ubiravye rero biravye n'umuntu ariko aragerageza guharanira unu wamwirabure ariko kwica okay umuzungu n'uyu voilà reka George niwe mwirabura ariko kwicwa muri Amerika mutama ndabugize mwaramutse neza je nakubonye uri mwibarabara wenyine urukura uragira manifestation mwibarabara kwanza duheregaza ngaha abatabazi jewe ku batanzi nitwa Isa Niyongere hanyuma subwa mbere ngira manifestation nk'iyi kuba sinzi ko bamaze bashobora kuvyibuka n'igihe hagize ubwicanyi bwabaye mu gihugu ca Libya nashimye kugira manifestation DJ nyene hanyuma nk'ahantu henshi abantu bamenyereye kugira ngo umuntu agire manifestation mpaka abantu baba ari benshi ariko mu manifestation mu busanzwe ni ikintu gifasha umuntu gutanga iciyumviro canke umubabaro yarafise akagiserura atagusinda atakumena ibintu ariko message gasohoka okay yes sawa umuntu akubonye general sana makuru ati ngo wiriwe muri ambassade imbere ya ambassade ya Amerika wari ugiye gukora iki uriya mama skiyamamaza nuko manifestation nikuta mu Kirundi mbona kuyamamaza ego bisigura ko nye yerekana sawa wari kuriyerekana imbere y'inyuma kwa ambassade ya Amerika wari mu bikirero uriko werekana ikirere bo kuva mu gitondo niriwe nerekana umubabaro mfise kubwicanyi bwabaye mu gihugu ca Amerika ku mushinga nayo yitwa George Floyd bwicanyi bw'akarenganyo yishwe bunyamaswa abantu benshi rero ntarandiriye na amasanamu nkako mwabibonye ku muduga nashize ko umaze gutembera isi yose byarambabaje ndavuga ati nkuko mu buzima bwa misi yose nsanzwe serukira association y'abametisse mu Burundi des droits des personnes humaines ni domaine yiwanje kaceka rero kanya ko kuvuga bati reka ngende mu ibarabara nderekane amakungu yose umubabaro mfise ego uribaza ko amakungu bakubonye ego cyane bambonye nkaho naciye hari ahantu baguma bansaba yuko twokwifotoza hamwe abandi bakavuga bati barashigikiye iciyumviro canje murazi ko umuntu atemerwa na bose n'intumwa z'Imana hari abazemeye n'abandi bakavuga bati tukwemeye nuko byagenze nice Isa
kube watubwiye ko uri mwibarabara wenyene uri kuriyerekana wenyene uri muri manifestation wenyene est-ce isa wabuze ko abandi bantu bagushikira mu guharanira agateka kumwirabure agateka ka George wabuze team y'abandi bantu mukorana bo mu buzima bwa misi yose jewe iyo mfise iciyumviro ndagerageza kugisohora ntarinze gutera kama abantu ndakunda gutanga message nkuko nabigize ubwa mbere kandi ndashima Imana vyama bigenda neza ku mutekano ntangere kandi message igashikira hose nkuko mwabivuze no kuri ambassade ya Amerika niho nahereye mu gitondo bazunguka hajya abantu bambajije ko kibashimye genda kuri ambassade ya Amerika navuga yuko nashimye ubwa mbere hajya kubera niryo bara ryabereye mu gihugu ca Amerika hanyuma tukavuga duti turateye ivyatsi ubwo bwicanyi bwo kwica umuntu bunyamaso umuziza kubera urukoba rwiwe birababaje cyane okay sawa abantu bariko rakura bakunumwana kuri Isaac TV ariko baca bibaza ati none George n'abarundi wapi na wapi murakoze cyane burya anya iyo ubonye ikintu kibi ntibisaba yuko kigushikira ngo nuko ubura umurundi canke iki ikintu kibi ukibonye kibabaje amakungu n'isi yose uragitera ivyatsi ukaciyamiriza kuko ikingiyo urabona ko n'amayeta muri Amerika bose bahagurutse kugira ngo berekane yuko ivyo bintu ntibigaruke birababaje cyane rero umuntu ntiyorindira ngo mbaka ngo wapi n'abarundi iki bintu kuciyamiriza yego ni byiza cyane nabonye na Twitter y'umutegetsi umwe bwana Willy Nyamitwe yarapostinze kuri Twitter yiwe yiyamiriza urupfu rw'abantu bishe George ni ikintu cyiza cyane so aho nyene tujya ko hanyene uri kuriyamiriza wibaza yuko rero inyuma yibi hagira hakurikira iki webaza ko hazokurikira iki ubwa mbere vyamaze kugira intambwe ko nko kuri no munsi abantu batari babizi nuko ujya mugabo yagize burya bwicanye bamaze kumushikana kuri degré ya kabiri kubwicanye kwikosa yagize ariko twege dusaba yuko bonshira kuri degré ya mbere kuko ibintu yakoze no ubwicanye so kuvuga ngo ni accident yabaye kuko nkuko mwabibonye George aragerageze gusaba imbabazi aratakamba wapi aratakamba wapi iranga sawa kenshi tumenyereye abantu bariko baraharanira agateka kabo cyangwa ko barahananira agateka k'ivyo bariko barahanira uriko barahanira agateka ka George yuko George yubahirizwa amategeko akurikizwe ibintu nk'ivyo reka rero tuje ngaha abantu bacha bibaza George yarinde ushobora gutegeza kuba umuzi no mu papa yarinde yaramaziki kubera ko abantu bose bahagaze kwiyamiriza ho urazi cyatumye bamwica kujya Gabwana Isa bo icatumye bamwica nakarenganya nta kosa nta kuvuga ngo hari kigwanisha yarafise kugira ngo bashobore kumugira ivyo bamugiriye ikindi naco mu buzima bwiwe yari umuvyeyi yarafise umuryango abashobore kwibona yarafise akana k'agakobwa ni naco cambabaje cyane nko kubona umwana wiwe ariko araza bene wabo ni kubera iki papa muri ko mumushira hajya urabona umwana akiri mutonya bataramenye ibiko biraba ijya image yarambabaje cyane iri mu byatumye nshobora kuvuga ati sinohora reka nkore ico nshoboye gushika ko kugira ngo message ikwira makungu ego cyane okay sawa hari abantu wewe kuri wewe bikungura ikirero kuri wewe kuba uri kuriyerekana ati agateka ka George kubahirizwe ibintu nk'ivyo wowe usanzwe userukishira hamwe y'abametise mu Burundi kuri wewe rero kuri wewe dufate inyungu zawe rero ku nyungu zawe wewe bikumare kuko abantu arabona bariko turabaje Isa bavuga ati wapi ule ana kazi ujya ntacha afisa kora yabuze cyakorasha akazi ndagafise ndafisa akazi nsanzwe nkora muri Forever Living Products iyo miryango amajyana kuri kimutifagiganira rero muharanire agateka ka George neza cyane ico ni kibazo abantu bariko barambaza jewe nk'umu leader nafashe ya mbere hanyuma mu Misiri kurikira inyuma turashobora kwifatikanya n'abandi tukagira imyerekano yo kwerekana yuko twiyamirije ubwo bwicanyi bufatiye ku rukoba
Muriko murabibona mu bihugu vya Amerika hariya abantu bari mu mabarabara benshi bariko banayabiyamiriza urupfu rwa Bwana George, ariko kandi babibona mu Bufaransa byashitse hose hashize Sweden hariya hose byashitse, urumva mu Burundi Isa wenyene nariko arabikora, ariko gamana nanjye aho gacanye imipira none ifise ari myinshi nanjye namba imipira nakoze imipira 10 nashoboye kuyitanga, hari nabasabye aya mafoto nayabahereje. Yego. Okay, sawa. Hanyuma kubashobora kuyishima kuko hari abamaze kuyishima nabaye ama contact kuko nasanze kumbe ijya nkuru yababaje benshi, ijya nkuru ya George yababaje abantu benshi cyane, nuko gusa abantu benshi birabananira kungene bashobora gusohora akababaro bafise. Ego nico nabonye. Okay, sawa. Wewe rero dusa nk'abasoze, wewe rero nka Isa wifuza rero yuko abantu bagukeneye bashaka bagusupporting kuko Isaac TV gurigana n'abantu benshi mutaro n'abantu baba muri America, Australia, iyo nyene George yapiri ari abarundi benshi babayo. Barakeneye rero yuko bagusupportinga kugira igikorwa kibandanye. Bakuronka gute Bwana Isa? Bo jewe ushaka ntereze contact ziwanje WhatsApp canke zose kuko abarundi ni benshi bakurikirana Isaac TV muri ivyo bihugu vya diaspora bose ni benshi. Barashaka kuca muri Instagram Isa Niyongera. Hari abadafise Insta. WhatsApp 79 amajana 562 amajana 414 niyo nimero ya WhatsApp nkoresha. Cicisha mu Gafaransa gita 79 562 914 niyo WhatsApp nkoresha. Hanyuma hari kibazo wambajije ngo inyungu ndabifisemo, biraryoshe kubona uri kurasohora iciyumviro arufise message gasohoka mu mutekano ntangere. Urazi yuko mu Burundi havugwa byinshi bijanye n'umutekano, basha nta wankozeko kabisa, message nayitanze neza vraiment, Imana ishimwe. Ico nari mfise ku mutima casohotse. Hariho mu guheraheza hari umuntu acabaza kuko je kenshi nkunda kuba umunwa w'abariko turaba batubaza ati none ga Isaac tubarize kwanzu ya Isa ati burya rero ningorana abarundi twiboneye akahise ko Burundi turakazi ivyo twaciyemwo ko tutabonye abanyamerika bahagarara baharanira agateka kacu kubera iki none wowe ugacuhagarara ngaha gasungarara imbere y'abanyamerika ngo ariko arabavugira. Urakoze cyane cyo cyumviro ciza. Ubwa mbere nkuko nababwiye nawe ariko aradukurikirana kuri no televiziyo, jewe sanzwe serukira association Métis nga mu Burundi, abana bafise abavyeyi badafise akabira kamwe, abazungu n'abanyafrika cyangwa abanyafrika n'abazungu. Kenshi ukunda gusanga abo bana bafise urukoba rudasa nk'ugwabandi, ugasanga hari amateka amwe batari bafise muri kino gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ni naco ciyumviro cyatumye dukora ino association kuko kera nk'abari ko baradukurikira ngaha barabizi, umwana avutse ku muzungu n'umunyafrika kubera kera mu Burundi hariho system patriarcal. Iryo tegeko ryahindutse mu bihumbi 2005, bisigura yuko ubwa mbere y'iryo tegeko constitution ya avant 2005 umwana afise nka se wo mu Faransa na nyina wo mu Burundi ntabwo na gihugu bw'abarundi yaronka. Baca bavuga ati ukomoka kwa tubona yuko bene wacu bashiki bacu b'abarundi kazi badafise ikibanza ngaha, ni naho twaci turonka iciyumviro cyo kuvuga duti reka dushobore gukora association ribe nka voix de sans voix, aho tuzora tuvugira ingorane zabo bana, abo bantu bavutse ngaha ku barundi kazi canke ku barundi mugabo bakaza bafise imishatsi canke urukoba rudasa nk'ugw'abarundi. Ugiye ku isoko, ugiye ku ishuri, ugiye kwivuza kubone nk'umurundi. Ejo ni babona abadepite b'abarundi, ni babona baki ntabwo ati ngo n'umuzungu. Oya, abarundi baratembeye amakungu yose, hari abagiye ari misore, hari abagiye ari inkumi bafise imiryango, barahuye na benshi. Ivyo rero biri mu bintu byatumye dugira ino association. Ni naco gituma nshaka gutangura hariya kugira ngo shikire ico kibazo ciwawe. Kuvuga guharanira ubwo bwicanyi canke ubukozi bw'ikibi bujanye no kurukoba ni ibintu twiyemeje kuva mu bihumbi 2004. Isa no mu Métis. Ego. Hehe na he. Je mama wanje no mu Métis wo mutariyano kazi. Papa wanje no Murundi.
Kitaliano kiko vizuri baba? Sio sana. Acha. Sio sana. Pegato. Desperano Pringano. Desperado. Babu zikinga. Buongiorno, come stai? Ah, buongiorno, come stai? Ambavuze. Mwaramutse, uraho. Umuduga mu Kiespanyol bavuga? Oje na Kiespanyol nzi. Sawa rero Isa reka ndagushimire cyane hama courage. Je nabibonye ndabaye interesse gatsinda kuri ntakuvugishije abantu bangize rero bro. Merci beaucoup hama igikorwa si kibi ni cyiza gusa nituze aho bizoherera ariko uko biri kose ndibaza baguma babibona barabibona na Isaac TV ragerageje kubikora ko kugira benshi babibone. Okay. Murakoze cyane Isa. Murakoze cyane ahubwo ndabashimiye cyane kuko nukuri kwa Mungu sinari ndabiteze. Nabonye Mungu wako mwabonye aya manuze amuca murango wako. Okay. Voilà, le message passe toujours. Merci beaucoup. Isaac TV. Oh.